ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho uburenganzira bw'ikiremwa muntu kuri uyu wa gatanu yavuze ko abantu barenga 700 bishwe mu ifatwa rya El Fashir ya leta ya Darfur yo mu buraruko aho ni muri Sudani guhera mu kwezi kwa gatanu. Ibindi kuri inkuru na Eugene Mukankusi. Uwo muyobozi yasabye abitwara gisirikare b'umutwe wa Rapid Support Forces RSF kurekura uwo mujyi. Mu itangazo komiseri mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku burenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze ko ifatwa ry'uwo mujyi n'imirwano idahwema byangiza ubuzima buri munsi ku rwego rwo hejuru. Yakomeje asobanura ko ibintu nk'ibyo bihangayikishije bidashobora gukomeza ko ingabo za RSF zigomba kuharekura. Ibiro bya ONU bishinzwe uburenganzira bwa muntu byagaragaje mu nyandiko ko abasivili byibura 782 bapfuye kandi ko abandi barenga 1,143 bakomeretse guhera mu kwezi kwa gatanu. Ibyo biro bitanga ibimenyetso bishingiye ku biganiro n'abahunze ako karere. Ibyo biro byavuze kandi ko ibitero nk'ibyo byibasira abasivile bishobora kugera ku rugero rw'ibyaha by'intambara. Impande zombi zagiye zihakana kwibasira abasivile kandi zagiye zitana ba mwana mu bijyanye n'ibitero byakorewe El Fashir no mu bice biyegereye. El Fashir ni umwe mu mijyi yabaye isebaniro hagati ya RSF n'ingabo za Sudani n'abafatanya nazo barwanira kugumisha ikirenge mu ntara ya Darfur. Indorerezi zifite ubwoba ko intsinzi ya RSF ishobora guteza ukwihimura gushingiye ku moko nk'uko byagenze mu burengerazuba bwa Darfur umwaka ushize. Urakoze Eugene. Abategetsi bakomeye ba leta ya Amerika bari i Damascus mu mukuru wa Syria kubonana n'abayobozi bashasha b'ico gihugu. Diane Nini nahazwa rabandanya inkuru. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu bwavuze ko intumwa za Amerika ziri muri Syria ari Barbara Leaf ajejwe igice c'uburasirazuba bwo hagati y'isi muri ubwo bushikiranganji, Roger Carstern intumwa idasanzwe ya President Joe Biden kubijanye n'imbohe na Daniel Lubistin aheruka kuzezeshwa ibiraba Syria muri ubwo bushikiranganji. Abategetsi nibo ba mbere Amerika irungitse muri Syria ibiganiro bazokorana n'abatembagaje ubutegetsi bwa Bashar al-Assad navyo nyene bizaba bibaye ivya mbere bibaye amaso mu yandi hagati y'izo mpande zibiri. Bitegekanije ko baganira ku bijanye no kubahiriza agateka k'inkehwa zo muri ico gihugu Amerika yifuza ko zironka ibibanza muri leta y'imfata kibanza. Izo ntumwa za Amerika zitegekanya kandi kuzosaba amakuru mashasha ajanye n'umumenyesha amakuru Austin Tice afise ubwene gihugu bwa Amerika yanyurujwe mu 2012 ari mu rugendo rw'akazi n'abandi banyagihugu ba Amerika bose banyurujwe ku ntwaro ya Bashar al-Assad aheruka kuvanwa ku butegetsi bwa Syria. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika Matthew Miller avuga ko abo bategetsi bazokorana kandi ibiganiro n'abanyagihugu ba Syria, abari mu mashirahamwe yigenga, abaharanira agateka kazina muntu, abaserukira ubwoko butandukanye bugize Syria kugira ngo bumve ico bibaza kuri kazoza k'igihugu cabo n'ico babona Amerika yo bafasha. Ku ruhande rw'indongozi nshasha za Syria zigizwe ahanini n'umurwi wa Hayat Tahrir al-Sham ukomeye mu ihuriro ry'abahoze arabarwanyi batembagaje ubutegetsi bwa Syria. Itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rivuga ko atankeka bazosaba Amerika kuvana uwo murwi ku rutonde rw'imigwi ikora iterabwoba. Urugendo rw'abategetsi ba Amerika muri Syria ruje rukurikira urundi rwakozwe n'abategetsi bo mu bihugu vyo mu burengero birimwo Ubufaransa n'Ubwongereza. Aha mukibuka ko ibihugu vyinshi vyo mu burengero vyari vyahagaritse imigenderanire na Syria. Amerika yugaye ambasade yayo i Damas mu 2012. Ubufaransa nabwo nyene bwari bwarayugaye ariko muri nondwi bwarasubiye kuyugurura. Kuri uyu wa gatanu Kongre ya Amerika iriko ikora ibishoboka ngo imirimo imwe ya leta ntihagarare inyuma yuko abagize inama nshingamateka badashoboye kumvikana ku itegeko ritegekanya amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2024 ushira 2025. Kuri mikro turi kumwe na Eugene Mukankusi. Woduha amakuru ya nyuma Eugene?
Fidele umuyobozi w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite umurepublikani Mike Johnson yagerageje gutegura inzira byanyuramo kugira ngo imitwe yombi ibe yemeje ingengo y'imari mbere y'igihe ntarengwa, ni ukuvuga saa sita z'ijoro kuri uyu wa gatanu, ni ku isaha ya hano i Washington DC. Johnson yabwiye abanyamakuru ku ngoro ya Kongere Capitol ati dufite gahunda, dutegereje amajwi muri iki gitondo. Ejo kuwa kane abarepublikani batsimbaraye ku bya kera banze ibyo perezida watowe Donald Trump yari yasabye. Ibyo rero byari kongera triliyoni na triliyoni z'amadolari ku mwenda wa triliyoni 36 z'amadolari Amerika ifite yashatse. Donald Trump rero uzatangira imirimo ye tariki 20 y'ukwezi kwa mbere gutaha yaraye ashimangiye imvugo ye asaba ko igipimo cyo hejuru cy'imyenda ya Amerika gikurwaho, nubwo abayoboke b'ishyaka rye ry'abarepublikani mbere bari banze ko hongerwaho imyaka 2. Mu nyandiko rero ejo yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryakeye, Trump yasabye gukuraho icyo gipimo, bitaba ibyo ntihagire icyumvikanwaho muri Kongere y'Amerika. Icyemezo rero kivuguruye muri rusange cyatuma ingengo y'imari iguma kuba triliyoni 6 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika y'ingengo y'imari kugeza mu kwezi kwa gatatu. Iki cyemezo nuko ikindi cyemezo nuko miliyari 100 z'amadolari zashyirwa mu bijyanye n'ibiza. Ariko iyo ngingo ikuraho izindi ngamba zari zashyizweho kugira ngo abademokarate babashe gutuza. Ubu nibo bakigenzura Sena na Perezidansi ibindi byumweru 4 biri imbere. Urakoze Eugene, turagushimiye. Mu gice c'amazinga ya Mayotte casinzikajwe n'igihuhusi Cido, abanyagihugu bashavuye biyamirije bongera bakomera induru perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron igihe yagenderayo kuri uyu wa gatanu. Abo banyagihugu baridoze bavuga ko ibifungurwa n'amazi bitabashikiye mu kiringo kigira hafi y'indwi. Ni nyuma yuko igihuhusi Cido gisinzikaje ayo mazinga ari mu ibahari y'Abahindi, igihe perezida Macron yariko agenzura ivyononekaye mu gice c'amazinga ya Mayotte citwa Tsigoni. Abahaba baridogeye ibura ry'amazi. Umwe mu baba muri ico gice yabwiye Macron asemerera ko mu ndwi imwe Macron yananiwe kuronsa amazi abanyagihugu. Abategetsi mu mazinga ya Mayotte akukira Ubufaransa bashoboye kwemeza ko abantu 31 bahitanywe n'igihuhusi Cido, yamara batangaje ko bafise impungenge ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bashobora kuba barapfuye. Abakozi bajejwe gutabara ntibarashobora gushika muri bimwe mu bice by'ayo mazinga vyasinzikaye kurusha ibindi. Perezida Macron yarongereje ikiringo c'urugendo arimwo muri Mayotte kugira mare umwanya munini kurushiriza agenzura ivyononywe n'igihuhusi Cido. Yishuye avuga ko amazi azotangirwa ku biro vy'ubuyobozi bw'ayo mazinga. Yatangaje ko yumva ishavu no kutihangana kwabo kandi yabasabye kumugirira icizere. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. U Rwanda rwatangaje kwikiza c'umugera wa Marburg carangiye mu gihugu. Geoffrey Mutagoma araduha ibindi kuri iyi nkuru. Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Sabin Nsanzimana yatangaje abanyamakuru i Kigali mu Rwanda kuri wa gatanu ko virusi ya Marburg yarangiye mu gihugu. Ni nyuma y'iminsi 42 umurwayi wa nyuma akize iyo ndwara. Mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Nsanzimana yavuze ko rwabaye urugendo rurerure ariko uyu munsi bikaba bibaye iherezo ry'icyo cyorezo cya Marburg mu Rwanda. So Marburg is over according to WHO guidelines. Bityo rero Marburg yarangiye hakurikijwe amabwiriza ngenderwaho y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Byadutwaye iminsi 42 kuva umurwayi wa nyuma apimwe ntasanganwe virusi agasezererwa n'ibitabo. Mu ijoro ryakeye saa 6 mu Kadomo nibwo umunsi wa 42 wari urangiye. Ubwo rero tubatangaza ko Marburg yarangiye mu Rwanda. Mu kwezi kwa 9 nibwo u Rwanda rwemeje ko abantu ba mbere banduye iyo ndwara iterwa na virusi kandi ishobora kwica bamwe mu bayanduye. Kuri wa gatanu, Minisitiri w'ubuzima Sabin Nsanzimana yavuze ko hatangajwe abantu 66 bemejweho iyo ndwara, 15 bapfuye naho 51 bayikize. Radio y'Amerika, Washington DC. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yahinduye abayobozi bakomeye mu gisirikare. Diane Nini nahazwa araduha ibindi kuri inkuru.
Mu bahinduriwe imirimo harimo Lieutenant General Jules Banza Mwilambuwe yagenywe mu mabanga y'umukuru w'ingabo z'igihugu FRDC. General Chiwewe Songesha Christian yahora muri ayo mabanga President Felix Tshisekedi yaciye amugira umunyamabanga mukuru wiwe mu vya gisirikari. Yatwara ibiro bikuru vya gisirikari muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2022. General Major Christian Ndayule nawe yahora atwara urwego bw'iperereza bamugize umukuru ingabo za Kongo zigwanira ku butaka. General Major Jerome Chiko Chitambwe yahora ari cegera c'umukuru w'ingabo za Kongo, akaba ari nawe yarajeje ibikorwa vya gisirikare ku rwego rw'igihugu n'ivyo guhasha umurwi wa M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru. Yagizwe umukuru w'ingabo z'akarere ka mbere ko kwivuna karimwo na Kinshasa. Itangazo ryasomewe kuri radio na televiziyo vy'igihugu muri Kongo rivuga ko impinduka zabaye inyuma y'inama nkuru y'abagize leta, vyabaye ngombwa ko iba kandi vyihuta. Impinduka zibaye mu buyobozi bw'igisirikare ca Kongo nizo za mbere zibaye zikomeye kuva mu 2021 igihe umurwi wa M23 wasubira gukaza ibitero vyawo. Ni impinduka zibaye kandi mu gihe ingabo za Kongo biriko birazigora kwisubiza bumwe mu buce bwigaruriwe n'abarwanyi ba M23 bariko baratera intambwe nini mu buseruko bw'ico gihugu. Itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ribivuga, akaba ari naryo ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru, ritangaza ko hambavu y'ubuseruko bwa Kongo abagwanyi ba M23 bivugwa ko bashigikiwe n'u Rwanda bariko kandi baratera intambwe nini mu ntambara ibera mu ntara ya Kivu ya ruguru. M23 ni gake muri kahise yateye intambwe mu bice vy'iyo ntara, ariko kuga AFP kuri no ncuro abarwanyi b'uwo murwi basigaje ibirometero bigera kuri 50 kugira ngo bashikire igisagara ca Butembo gifatwa nk'umutima w'ubudandaji bwa Kivu ya ruguru. Intambwe nini bateye nk'uko AFP ibandanya kubivuga bariko bayitera inyuma yaho inama yari itegekanijwe kuba kwa Mungu w'indwi heze hagati ya President wa Kongo Felix Tshisekedi n'u Rwanda Paul Kagame isivye. Iyo nama yari kubera i Luanda ku murwa mukuru wa Angola, ihagarikiwe na President w'ico gihugu yagenywe n'ubumwe bwa Afrika nk'umuhuza mu matati u Rwanda rufitaniye na Kongo. Ivyo bihugu uko ari bibiri bikabandanya kwitana ba mwana kucatumye inama itaba. Murakoze Diane. Tukivuga kuri iyi nkuru, umugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'abantu babiri bakomoka mu buseruko bwa Kongo baba hano muri Amerika, nabo ni Pasteur Sebatware Kiana, umunyekongo w'umunyamurenge akomoka mu buseruko bwa Kongo aba mu gisagara ca Dayton muri leta ya Ohio muri leta zunze ubumwe za Amerika, na Maître Emile Muhizi, umunyekongo w'umunyamurenge w'umunyamategeko aba muri leta zunze ubumwe za Amerika. Baramubwira insiguro baha ingingo ya leta ya Kongo yo guhindura abategetsi bakomeye mu gisirikare. Ntekereza ko biriya bintu byo guhindura no gushyiraho abasirikare mu myanya itandukanye kandi bigakorwa mu gihe gitoya kandi bigakorwa mu buryo gusa nk'aho ari ikivunge, ntekereza ko biri mu rwego rwo gushaka gukaza umurego mu ntambara zihari, kubera ko Kongo iri mu ntambara n'u Rwanda, ariko u Rwanda rukaba rudashaka kugaragaza uruhare rwarwo, noneho rugashaka kwitwikira M23. Noneho mu kwitwikira M23 ugasanga ntirushaka ko kwerura ko ari rwo rurwana, ariko rimwe na rimwe rukerura ubundi rugahakana bisubira inyuma bigenda bihiriya. Noneho bigaragarira leta ya Kongo ko intambara urugamba rutagomba guhagarara cyangwa se bagomba kurwitegura. Mwihweje umutekano muke muri mujya ntara, ibibazo bitandukanye bihanze abanyagihugu, muribaza ko inyishu ishaka kuva mu ngwano? Ingwano niyo nzira yonyine ya nyuma ishoboka, kuko ikibazo cy'amahoro bisa nkaho u Rwanda rutabishaka ntirubikoze. Urebye n'imishikirano bari bateguye ya Angola yagombaga kuba mu gihe izi ordonance zari hafi gusohoka. Hari n'abavuga ko na Kongo ifite uruhara, hari impunzi ziri mu hanze y'igihugu kuva kera zitarashobora gutahuka. Ivyo byose si ibibazo bikomeye? Oya, nta bibazo bikomeye, kubera ko impunzi ziri mu Rwanda ibihumbi n'ibihumbi zashatse gutaha u Rwanda nirwo rwazirashe. Ntabwo ari Kongo yazimiriye gutaha, amarembo yarakinguye, ariko noneho u Rwanda rurazirasa. None ukibaza kurasa impunzi z'ikindi gihugu zishaka gutaha iwabo, waba ushaka iki? Kana Pasteur Sebatware Kiana agira icyo avuze kuri iyo ngingo yo guhindura abasirikare. Ku bwanyu iyo ngingo ifite insiguro yihe, Pasteur Sebatware Kiana? Ya, murakoze Freddy. Iyi ngingo yo guhindura abasirikare mu gihugu
ikintu rendanyuma ni ikintu gihoraho mu amavugurura cyangwa guhinduka kw'abasirikare mu nzego ni igikorwa gihoraho mu bihugu byose kuko igisirikare ntabwo kigira poste ziri permanent. Icyo ni ikintu cya mbere gisanzwe. Ijambo rya kabiri ni uko umuntu ashobora kuyanaliza atekereza ko kubera yuko leta ya Kinshasa yarigize igihe kirekire iri mu ntambara, rero ni igihugu cyose kigeze igihe kirekire mu ntambara mu burasirazuba, noneho kuba hari icyizere mu ntambara diplomatike bariko barwana yo kugerageza kuganira na Kigali kugira ngo bashobore gukemura amatate, kuko bari bategereje ku minsi 15 y'ukwezi kwa 12 ko hagomba gusinywa sinyatire zo kuretira ingabo z'u Rwanda zigasubirayo, M23 ikarangira, u Rwanda rukanga kwitaba. Biragaragara yuko icyizere Kinshasa yari ifite yuko ikibazo kiri hariya mu burasirazuba cyakemuka mu buryo bw'ibiganiro mu mahoro, mu buryo bw'ipolitike bitashobotse, bashaka kugira ngo bakore ivugurura kugira ngo habeho ndetse amaraso mashya kugira ngo bashobore kurwana iriya ntambara bayikemure mu kibazo cy'ubukungu, kuko ubundi mu ntambara haba faze zitatu ku rwego ruri strategique. Hariho urwego rwa politika ariko kudialoga ariko kuganira kuri cause byananirana, hakaza faze ya kabiri yitwa preparation ariyo yo guprepara amahanga, kwerera amahanga yuko uruhare rwabo mu gukora ibyo bagomba gukora byose kugira ngo ibibazo bikemuke bitashobotse, noneho bakaza muri faze ya gatatu ariyo tugezeho ubu nyine ariyo faze ya execution. Ni ukuvuga ngo Kongo igomba gukora ibishoboka byose ingabo z'u Rwanda zikava ku butaka bwayo, M23 ari amagrupe ari mashyigikiwe na leta y'u Rwanda zigakurwaho, hagakoreshwa imbaraga z'umurengera ku kiguzi icyo cyose kigomba gutangwa kugira ngo hari ahantu haboneka umutekano. Ariko se batwari hariho abahinga mu byerekeye amahoro n'umutekano bavuga ko ingwano idashobora gukemura mu buryo burebure ikibazo cy'umutekano muke canke cy'ingwano, aho muhavuga ko ndabyemeza yuko intambara ntabwo zikemura. Ubundi iyo tuvuga intambara, ubundi twebwe abaturage mu buryo rusange twumva yuko intambara ari amabomba, ari gufatwa kw'imijyi, ariko ubundi intambara ni cause, ni impamvu yatumye ziriya ni consequence, ariko twebwe tuza kureba amaefe tukayita intambara, ariko intambara ni cause ituma leta y'u Rwanda iza muri Kongo ifite ishingiro bakagombye kwikemura mu buryo bw'ibiganiro. Ni ukuvuga ngo intambara ntizigomba gukomeza kubera ku butaka bwa Kongo, zigomba no kubera no ku butaka bw'u Rwanda. Nimba ari ikibazo kiri hagati y'ibihugu byombi bagomba kubikemura mu buryo buri politike, cyangwa u Rwanda rukerura rukaza ku mugaragaro, noneho icyo rurandika nimba ari ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo bakabutwara, cyangwa nimba ari Abatutsi bavuga bo mu burasirazuba bwa Kongo, cyangwa nimba ari FDLR. Ntako Kongo itagerageje gukora amarelation bilaterale na leta y'u Rwanda gukora ikibazo cya FDLR kugira ngo bikemuke. Ni ikibazo kigomba kuja muri procedure, ntabwo option yo kuzana M23 yuko igomba gusinya amasezerano na Kongo ngo igomba kuganira na Kongo, kandi y'u Rwanda nabwo rutemera kuganira na FDLR kuko bose ari abateroriste uko babita. Ijwi ry'Amerika rirashimiye Pasteur Sebatware Kiana na Maître Emile Muhizi kukanya bahaye Ijwi ry'Amerika kuganira nabo. Amerika Washington DC. Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko iriga integuro y'itegeko ryo gukingira abana ku mbuga ngurukana bumenyi. Abaharanira ubwigenge bwo kuvuga icyo ushaka bafise impungenge ko iryo tegeko rishobora kuzoba ryihishijemwo umugambi wo kuniga ubwo burenganzira bwo gutangaza ikiri ku mutima. Mugenzi wacu Thomas Kaminindi araduha ibindi kuri inkuru. Iyi nteko ishinga amategeko Congress ishigaje ibyumweru 2 gusa kugira ngo irangize manda yayo ku itariki ya 3 y'ukwa mbere kugiye kuza. Abasenateri barangije kwemeza umushinga w'itegeko rya kwitwa Kids Online Safety Act n'amajwi 91 kuri 3. Barasaba umutwe w'abadepite nawo kuwutora mbere y'uko uyu mwaka urangira. Umushinga w'ukwikubitiro wageze muri Sena mu 2022 wanditswe na senateri Marsha Blackburn wo mu ishyaka ry'abarepublikani afatanyije na senateri Richard Blumenthal wo mu ishyaka ry'abademokrate. Itegeko rirengera abana mu by'ikoranabuhanga rya mbere na mbere ryagiyeho mu 1998, ariko icyo gihe za Facebook na za iPhone byari bitarabaho. Abakiri bato bari hafi kuva mu bugimbi n'ubwangavu nabo bari bataravuka. Ubushakashatsi bwerekana ko muri iki gihe abana bari hagati y'imyaka 8 na 12 y'ubukure bamara byibura amasaha 5 ku munsi kuri telefone cyangwa mudasobwa. Naho ingimbi n'abangavu, ni ukuvuga abana bafite imyaka 12 kuzamura, bo bamara byibura amasaha 8 ku munsi
ku mbuga nkoranyambaga. Zimwe mu ngaruka n'ibibazo byo mu mutwe byikubye inshuro ebyiri kuva mu 2010 kugera mu 2019. Mu 2021 hafi 1/3 cy'abangavu bavugaga ko batekereza cyane kwiyahura. Muri disikuru yabwiye bagenzi be bateranye, Senateri Marsha Blackburn yaravuze ati, dufite amategeko abuza abana kunywa inzoga n'itabi, abarengera mu birebana n'imbunda, ubusambanyi n'amashusho y'urukozasoni, ariko nta mategeko ahari abarengera mu by'ikoranabuhanga. Iri tegeko rirengera abana ku mbuga nkoranyambaga ryitwa Kids Online Safety Act niriramuka ritambutse rizashyiraho ingamba sosiyete z'ikoranabuhanga zigomba gukurikiza kugira ngo zikumire ibyo ari byo byose bishobora kugirira nabi abana, ingimbi n'abangavu. Birimo ubutumwa bubashishikariza urugomo, kwiyahura, kurya nabi, kwishora mu biyobyabwenge, itabi n'amayoga asindisha n'ubusambanyi. Zagomba kandi gushyiraho ingamba zidatuma abato bahora ku mbuga nkoranyambaga. Ababyeyi benshi cyane cyane abafite abana bagize ibibazo cyangwa biyahuye biturutse ku mbuga nkoranyambaga n'imiryango myinshi idaharanira inyungu irimo iharanira uburenganzira bwa muntu n'iy'abaganga b'ibibazo byo mu mutwe bashyigikiye cyane Kids Online Safety Act. Nyamara hari abasanga rishobora kubangamira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Ni nka Richard Manning, perezida w'umuryango udaharanira inyungu witwa Americans for Limited Government, bishatse nko kuvuga ngo abanyamerika baharanira guverinoma iciriritse. Yavuganye n'ijwi rya Amerika ku ikoranabuhanga rya Zoom. I don't trust government officials to arbitrate fairly. Sinizera abakozi ba guverinoma ntibashobora kuba abasifuzi batabogamye. Kubera iki? Kubera ko ari abanyapolitiki. Twabonye uko byagenze igihe abanyapolitiki bahindura disikuru intwaro, bishobora guteza ibyago. Niyo mpamvu bikwiriye guhagarara. Niyo mpamvu tugomba gushaka inzira nziza n'ingamba nyazo zo gushyira iri tegeko mu bikorwa. Imbere ya bagenzi be, Senateri Richard Blumenthal we yasobanuye ko nta kibazo itegeko riteye ku birebana n'uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Nta ngingo n'imwe iri muri iri tegeko ikumira uburenganzira bwo kuvuga icyo ushaka. Ntirishyiraho uburyo bwo gufunga ubutumwa kugira ngo budatambuka ku mbuga nkoranyambaga. Ni amahitamo gusa. Riha abana kwihitiramo, riha n'ababyeyi kwihitiramo uburyo bwo kurinda abana babo. Zimwe muri sosiyete z'ikoranabuhanga zikomeye nka Microsoft, Snap na X yahoze ari Twitter zasinye ko zishyigikiye iri tegeko, naho Meta, nyiri Facebook na Google ntiziryemera.